Okay, welcome again. Mwese mkunda Buja Hit TV. Isaac Class kuri MIC. Behind the camera ni Scott. Uno musi nagira amahirwe kuko yarafise akazi kenshi kandi yari busy sana ariko Imana ishimye ko turonse akanya ko kuyaga nawe. Ni Natasha la Bamba la Namba la Boss. Amazina yose nigwiwe. Natasha ndabugize? Ego nanje ndabaramukije. Natasha akabazo kanje kambere kumbure shaka kumenya amazina yose wayahawe nande? N'abafanzi najo nyene kubera ndumuntu sinzi ngene novuga ndashobora kuvyuka mu gatondo mbonye amazi cavuga la amazi mbonye imisenyi cavuga la imisenyi ubu turi kuri Safi Beach sinzi ya Okay, amazina yawe yose nayahe? Amazina yawe nyakuri? Nyakuri ni Ngendabanka Natasha. Yego. Ngendabanka Natasha. Amazina y'akazi rero shaka utubwire yose. Amazina y'akazi ni Natasha yonyene ariko wongeyemwo kubera bamenye. Ya nickname Ni Natasha Burundi. Ya kuri YouTube, Instagram, Facebook ni Natasha Burundi. Nakuyemo Ngendabanka kugira bamenye umuziki uwariwe. Mvuga reka nshire Burundi kubera bamenye ko ari umuririmbyi kazi cyangwa umuririmbyi ari mu Burundi twa Natasha. Okay, Jigi show yakiriwe gute mu chama? Ndashima Imana. Oh Dieu merci. Biri kwa byari ibintu vraiment. Kimwe mu bintu nabonye muri Jigi show hari umwana wahamagaye imbere kuri stage Mutambe. Urya mwana shaka commentaire yawe kurya mwana. Urya mwana ugasa umwana. Byose urumva abana ubu basigaye bakura mu mutwe. Sho si umwana. Crazy ya mtoto ile. Mais c'était bien. Byari ibintu vy'amateka. Urya mwana yagize ibintu alisema ile tremene aje. Awataweza. Nakuze cyane. Awataweza. Bien ça. Tuje kugira ka interview mukanya nawe atubwiye yuko ngo angepata uwezo angekuoa. Mama yangu ashitse kure. Eriko je narinzi ni vy'abana nyene ariko je navuze usizarao mtoto. Mtoto atazaweza kushinda baba yake. Sawa. Akikuwa na uwezo basi ama ni akura gatoya. That. Ngo arifuza kuja kwishura ariko ashaka yuko mufasha. Bien sûr, ashatse ko ndamufasha n'umwana ankunda cyane kugira yurure hajya kuri stage nukuvuga arankunda cyane nanje ndakunda abana bizovana ashatse ko Jesint washaka ko yiga canke ari ashaka yiko yiga me ariga c'est bien kubera ubu ni vacances nibaza araza kunyumva kandi twavuganye namubwiye muri team yiwanje canke fans canke kujya mfata gogo nawe nyene urazi abana bararutana me namubwiye nawe nakupatia karibu ndaguha ikaze nka kujya nahaye gogo je ndakunda abana ariko sinobamara bose ya mwana azogyosha show zawe zikurikira sana Natasha je ndibazi yagize ibintu vy'amateka kandi mimi nimefurahi sana ukuntu Barnaba yahamagaye abantu je sinashatse kubera nansakavuye kubera hari abana ntiwabonye kenshi ndavuga ati munisogere mbere muze nganda babone ariko mbonye abana urazi barashobora kugira ibintu umwana ushobora guhamagara abantu ugasanga habaye accident ibaze nk'umumama ati umwana wanaka yagize c'est pas bien dusozere tubazo twanyuma tubiri gusa akabazo kanje shaka kumenya ikindi giteramo tucitege ryari. Ikindi giteramo uko manager yabivuze je ndibaza ni giteramo cya nyuma kubera Natasha ubu uko babivuze Natasha arazimvye nuko nyene nimba waruma ndazi ariko twagize x3 kujya baha abandi basi bahe agaciro umuziki w'Uburundi je ndibaza mu myaka 5 10 abazovuga ati ego Natasha ibyo yavuga nivyo canke bahe agaciro umuziki wacu kandi ndiko ndavuga benshi bavuga ati Natasha ni kubera afise ndazi naco mfise ndakironka ndiko ndakora nanje ariko ndiko ndavugira n'abatoyi bacu aho babakuru bacu badusize na nyene izi ngorane tiko turaronka nizo nyene rero twebwe tutavuga ati dukore cyangwa tuyagarereko cyangwa duhe agaciro umuziki wacu na numazo bazorabo nyene rero je ndibaza ni concert ya nyuma nico gituma nagize na mahera nico gituma abantu bagyohe bose rero ni concert ya nyuma si ubunyene ndibaza mu myaka peut-être nejo ndashobora gukora igiteramo bivanya mahera kandi mumbonye muri show muzovuga respect Natasha
kugira bavuga ati Natasha arazimvye yes kubera ibikorwa vyanje nanje ndakora dusozera aho nyene urazimvye twarumvise amakomantere yawe kuvyerekeye umusani bazanye kuvyerekeye baririmvye après bararira bavuga me ariko nabitanguye igihe navuze non aya mahera kubera babingi umusumwe kwanza hapana umusegonde ahejeje kuvuga ndamubwira numa rindira twebwe tuvuge ayo samahera ayo namahera ndashobora kujya umukate petit déjeuner ayo samahera nogira fise abadansere fise team fise abamizisiye fise abantu mwabibonye mvuga n'abadansere nashobora kubakwira rero ndavuga merci beaucoup ariko umuziki w'Uburundi basha sinzi mais après moi mubibona après abandi bace bavuga ati nakagaye baratuga no mais je nigeze kuronka commentaire Natasha ivuga yuko ko uzanye abaririmbyi ba Tanzania mu Burundi ukaba udashaka ko abandi baririmbyi baza iyi commentaire uvuga kwi oya sinazanye je sinzana abaririmbyi yego mumaze kugirana ikintu n'umuntu ijigijigi concert après nanje ndashaka kwega uwundi nkambwira je nge muri Tanzania uyu mwaka nuzohera ndi muri Tanzania ariko je nashimye kwera nari dufise programme vuga semyeke dukora uku kwezi mu Burundi dufise programme n'indirimbo ni kugira ukorana n'umuririmbyi ari ibintu mumvikana turagira ibi nawe ucugira ibi rero c'est pas je sinzana n'umuririmbyi nari kubanzanye ni nkuko nozana ya Moto Band par exemple bakiri kumwe ni kubera ari featuring Messi nazanye umuririmbyi ava hanze kera narangira mu myaka 2 cyangwa umwaka umwe sinzi festival de la chanson féminine yaba tuvuga ati kugira turonke abagenzi reka tube turazana abashitsi umwe ariko barabibonye jewe abantu shira imbere nabaririmbyi biwacu abantu mfasha barabizi kandi nzokwama mfasha abantu nkunda cyane mwabibonye n'abandi baririmbyi baje kunshigikira sinabonye Master Talent wabonye n'abandi benshi baririmbye Efro n'abandi ujya w'umujournaliste aririmba yitwa ni benshi mwababonye Gisa ya bose baririmbye n'abandi bari benshi je ndashima jewe umuziki cyangwa baririmbyi nibo nshira imbere gusumba abandi umuririmbyi yoze yombwira ati ko uyu muririmbyi na déplacement fils no mugira mwicarana mwicarana okay dusozere Natasha n'umudada abana bangana umuvyeyi abana bangana sumudada ni la noma fils abana babiri n'umugabo umwe canke ndati mfise abana babiri umukobwa n'umuhungu ariko ubu mfise abana benshi nka Natasha uvuze la namba la bamba aho rero mfise abana benshi ugurira ikigore yes ndiko ndabiraba ubu naraguze ahantu imani imfashije ni pole je ndabikunda cyane giye kurera abana bo ndashobora kubikora byose ni Imana ariko turindire kimwe na kimwe me barabizi muri programme yiwanje negerezo Bea radio na televiziyo vya la namba la bamba bigize nyene nakubwiye tugire pole biriko biragira muri iminsi canke ejo muzo kuva surprise abantu ntumye ku mashure sishaka ikintu kimeze uko nyene umuntu azokora kwa la namba ifo kenda murungika ahantu umwe après demain canke ndazi muraza kumva uwo narungitse aha après uwundi muri audio muri video muri TV canke pole yeah. Uyo ni la bamba la namba Natasha Noma ebane mi merci beaucoup de kadabashimire cyane mwese mwakurikiranye interview ya Jena Natasha ndagushimire cyane basha félicitations napendeza merci sana si bintu sikuzidi laidi mimi nimevala kama la Noma kumicha beni ndio kwambia unamusi Natasha nimejivalisha mimi unajua zangu nawapenda sana okay. Huyu rero Natasha wumvise ibintu byinshi kandi byo yimirije gukora as a class kuri MyC behind the camera is Scott baragira subscribe like na share kuri Buja TV ciao bye.